yaramupimye igihe kinini, iravuga ngo ndafise umuntu umwe mu gihugu cyose wuzi anyubaha. Barangije bakora ikiganiro na Shetani aho bahure n'uwambaza, ariko baraganira. Aravuga ati ndafise umuntu wabonye ujya mugabo ingene anyubaha. Aravuga ati mama kubaha waramugiriye neza, yareba kubaha waramuhezanye. Amen. Ntuze kubaha Imana kubera ibintu, uze ubaha Imana kubera ugomba kuyubaha. Haleluya. Tera haleluya, ongera haleluya. Aravuga ngo waramuhezagiye, wamuhaye ibitayega, ntanze arivugiwe. Manishi aravuga ngo uyu mugabo ntanyubaha kubera ibintu, maze igihe tugendanye. Amen. Imyaka twagendanye. Haleluya. Imana irakeneye umuntu, umugabo umwe yitwa ni Enoke. Enoke yagendanye nayo imyaka 365. Hanyuma umunsi umwe iramugendera. Ndasenga uyu munsi kugendera. Nari nsenze ngo uyu munsi kugendere. Tera haleluya kugendere. Subira haleluya kugendere. Haleluya. Hey haleluya. Enoke ngira mugende. Amaze imyaka agendana nayo imyaka 365. Ari muyobora. Umunsi umwe iramugendera. Iza muhiri wiwe. Ikiganiro bakoze ntukimbaze. Hanyuma ngo baragenda, arayiherekeza itaje. Haleluya. Inkuru bateye ntuzimbaze, ariko umugore yararindiye ko Enoke agaruka, arabura. Manishi narivuze ngo Imana ishimwe. Imana irakeneye abantu bayuba, naho boba babiri bonyene ariko bayuba. Hano hari abantu basiba gusenga kubera abantu babemere fangasi. Ngo fangasi suramo gufangaza. Kandi bijya bintu naho mu biraborera n'inzoga n'ugwagwa, umuntu abinyoye cyangwa gufyuragura amaso. Umuntu umwe yarambwiye ngo pase ngo none urumva ngo jewe ngo sengera rero inyota ngo y'inzoga ngo ihere, ngo none ngo niyahera urabona ngo mpebye, yabwiye ngo mpebye inzoga ngo nkamwifana mu kimerera nabi, ngo none ngo inyota y'inzoga nayo uzoca mwiki. None inyota nizibiri, hariho inyota zibiri kwe, inyota si imwe. None natwe ko tunywa amazi ntitumerewe neza. Amen. Haleluya. Yamwe niyo yindi rero ni y'abadayimoni yanyasengera kuri kurekure mu izina rya Yesu. None ngo inyota ngo y'inzoga nayo uzoca mwiki, ntiyagenda ngo nguwe fangasi. Ariko urashaka gusiba kubera kujya kunywa fangasi, kubera umuntu yakwemere mu gihe tumwe w'inyama ugasiba mu nzu y'Imana. Kandi umuntu uko twatanguye, umuntu atangura asenga hagati mu ndwi, hanyuma ukaza wacerewe, hanyuma ukumva warambiwe n'isaha imwe, abadayimoni ukumva bo gusohora.